Que le Seigneur soit remercié pour le umwami ashimwe ku bw'amahirwe dufise à nouveau ici, mais yo gusubira kuba hano, ariko hari ibango rikomeye cyane ryama rifatanye n'ivyo. celui qui Umuntu atangaza ijambo ry'Imana muri kino gihe doit être ategerezwa conscient kuba afise umutima de nama ce dont il aura à répondre y'ivyo azotegerezwa kwishura kuri uriya munsi. dans les âges passés. Mu bihe byaheze Il y avait de l'ignorance, hariho ukutamenya ku bintu byinshi, mais Dieu, ariko dans Imana sa grâce, mu buntu bwayo a donné de la clarté. yatanze umuco. Malheur Aravumwe uwo muntu qui introduisent dans cette clarté yinjiza muri uwo muco w'Imana quelque chose ikintu runaka qui ramène tout à l'état antérieur. kigarukana byose muri cya gihe cya kera nk'uko Imana itigeze ivuga. Il ne s'agit pas seulement de Si ibijanye gusa parler de ce que no Dieu kuvuga a révélé, ivyo Imana yahishuye, comme ariko l'a déjà souligné nk'uko mwene data Rusi amaze kubishimikako, le comprendre, nuko bitahura révéler, ukabihishurirwa na mpemu. que nous serions tous enseignés par Dieu, Twese tuzoba abigishijwe n'Imana, kandi umwami ainsi à cette uko niko azoshika ku byo afitiye uburenganzira. Nous allons lire tout à l'heure Reka mu kanya tuza tusoma des imirongo yo mu bimatanijwe indwi, ikimatanije c'indwi, na cane cane tuvusome imirongo ibiri twongera ku by'intangamarara twumvise handitswe muri Matayo 10, Matayo 10 umurongo wa 20 qui parlait, mais c'est l'esprit de votre Père qui parle kuko atari mwebwe en vous. muvuga, azoba ari mpwemu wa so avugira muri mwebwe. Hanyuma muri Matayo 13 umurongo wa 16 kumbure umurongo wa 17 nawe nyene Matthieu 13, verset 16. Matayo 13 umurongo wa 16. Ariko amaso yanyu arahiriwe kuko abona, n'amatwi yanyu kuko yumva. Umurongo wa 17. Je vous le dis en vérité, Ndababwira ukuri yuko abavugishwa n'Imana benshi n'abagororotsi benshi désirez ardemment voir, bahahamiye kubona ivyo mubona, voyez, et ntibabibona, ne l'ont pas vu. Et auraient voulu no kumva entendre ce que ivyo vous mwumva entendez, et ne l'ont pas ntibavyumva, entendu. Et ne l'ont pas entendu. ntibavyumva. Nous l'avons souvent Kenshi souligné, turakunze kubishimikako il y a deux générations. hariho urunganwe L'histoire ibihe bibiri bidasanzwe mu mugambi w'agakiza. L'une a vécu à l'époque Rumwe de la rwabayeho mu gihe venue, co kuza kwa mbere k'umwami, et l'autre vit urundi maintenant nago rubayeho uno munsi imbere yo kugaruka k'umwami. ces deux périodes Ni ivyo bihe bibiri les plus importantes. nivyo bihe bihambaye cane. Ceux qui autrefois Babandi babaho kiriya gihe ukuza kwa mbere k'umwami ntibamenye isaha, ntibamenye n'igihe co kugendererwa n'Imana, et qui sont passés à côté de baciye iruhande y'ivyo Imana yari yateguye kiriya gihe mu ijambo ryayo. vu le Seigneur. Abo babonye umwami, Donc pour eux, kuri bo le Seigneur umwami est venu yaje yaziye ubusa. toute l'attente. Ukurindira kwabo kose umwami nta na kimwe byabamariye, Ils ne le reconnaissaient pas. kuko ntibamumenye igihe yaza abazaniye agakiza. Il en va de même Nako bimeze aujourd'hui. uno munsi. Si nous Iyo ne twebwe reconnaissons nitutamenya pas l'heure isaha de la visitation yo kugendererwa divine, n'Imana,
Et si nous ne nous laissons pas nitutemera intégrer dans le ngo programme, twinjizwe muri gahunda y'Imana, alors aho rero c'est ibintu parce byose bizaba byabereye ubusa que pour nous. kuri Et twebwe. cela ne doit pas Ibyo rero être ntibi- le cas. ntibimere gutyo, Car kuko ce que Dieu ibyo Imana ikora byose il le fait pour ibikora notre kubwo bien, ineza yacu, pour le bien, kubwo ineza y'ubwoko bwayo, pour le bien de son kubwo Église, ineza y'ishengero ryayo, de son Église. kubwo ishengero ryayo. Kandi twarabonye ejo mu ijoro à quel point Dieu ku a parlé ku rugero sérieusement. ingene Imana yavuze ikaze, Sa parole n'urugero ijambo ryayo igihe s'accomplit risohora peut toucher l'un. rishobora gukora kuri umwe n'uwundi. Mu gitabo cy'ibimatanijwe Nous lu à partir de twarasomye uhereye ku rupapuro rw'amajana 324, nari nifuza arrêter très brièvement kuhahagarara gato uno munsi kuhateba. Ntitwasomye imirongo ya Bibiliya de 1 Roi chapitre yo mu bami ba mbere 12. Je ne veux pas lire. Singomba Je ne veux sishaka lire que ce ngomba verset gusoma uwo murongo gusa qui se trouve uri ku rupapuro 3 rwa gatatu à la page 329 du livre des Sceaux. Je mu lis gitabo à 12, verset ni abami ba mbere 12 umurongo wa 38 na 28. Consulter le roi fit faire Umwami araheza yigira inama, de taureau acurisha ibishushanyo by'amasa à Jérusalem bibiri by'izahabu, longtemps. abarira abantu aterega birabagoye kwama muduga i Yerusalemu. Votre Dieu Eheraba ngizi imana zanyu zabakuye mu gihugu ca Egiputa, yemwe Bisirayeli. nous avons expliqué hier au Twarasobanuye ejo kandi twafashe twisunze ibi nkuko mwene data Branham yabivuze neza. Imiryango ibiri yasenga ibigirwamana, no kuvuga ni Dani hamwe na Efurayimu, n'ont plus été mentionnés. ntibasubiye kuvugwa mu byahishuriwe Yohana 7. Ils ont transgressé Bacumuye direct de Dieu. ku itegeko ry'Imana mu buryo butumbereye. Nta muntu n'umwe akeneye kurogota ku Mana n'amajambo, ariko Il suffit de passer à côté de ce qu'il dit. birakwiye gusa gatoya guca ku ruhande y'ibyo ivuze. Utabyitondeye uwo muntu abikoze Devra emporter la faute. agomba kwikorera iryo kosa. Mu isezerano rishasha Ce n'est pas dans les évangiles, kandi si mu butumwa ni bwiza, dans les épîtres, si no mu byete, mais dans le dernier ariko mu gitabo ca nyuma ca Bibiliya hariho ukugabisha gukaze. celui qui ne prend pas cet Umuntu avertissement adafata uko kugaba ngo agushire ku mutima, devra un jour umunsi umwe emporter la faute. agomba kuzokwikorera ayo makosa. Ntimwibaze yuko Imana itanga amajambo yo mu kirere. Igihe ivuze hano, aha n'umwami wenyene ubwiwe avuga hano, Et qu'il dit dans Apocalypse akavuga mu byahishuriwe Yohana 22 umurongo wa 18. Apocalypse 22, Byahishuriwe Yohana 22 umurongo wa 18. Uwumva wese amajambo yavugishijwe yo muri iki gitabo, il ajoute ndabishingira intahe kuri we, ntinihagira umuntu azokungurira kuri ayo. le frappera Imana écrit dans ce livre. izomukubita ibyago byanditswe muri iki gitabo. Verset 19. Ku murongo wa 19, Si quelqu'un kandi nihagira umuntu akura ku majambo y'igitabo Dieu lui cibi byavugishijwe nayo, Dieu lui ôtera Imana izokura umugabane wiwe kuri ca giti c'ubugingo no kuri wa mugwa wera byanditswe muri iki gitabo. cet avertissement Uku kugabishwa est donné à la fin gutanzwe ku mpera l'Apocalypse. y'ibyahishuriwe Yohana. Au cours des presque 2000 ans, Hafi muri iyi myaka 2000 y'ishengero,
Il n'y a eu personne. ntihabaye umuntu n'umwe Mystère de Dieu. uwo amabanga y'imana yayahishuriwe. Il n'y a pas eu de ntihigeze haboneka umwigisha communauté religieuse. wo mu migwi y'amadini, ntihigeze haba umuntu n'umwe yavuze ubutumwa cyangwa ngo yandike kuri bino bintu. À l'époque moderne, certains kuri kino gihe cy'iterambere, mbere bamwe bararetse ibyiyumviro byabo, ariko ibyo nabyo nta kamaro bifise hamwe n'Imana, ni gusa ibije bivuye kuri we nibyo bifise agaciro, atari ibyo twe twibaza, concevons ibyo dukora cyangwa twibaza ngo twasobanuye, ariko ni gusa ibivuye kuri we seul. gusa byonyine, Car c'est là que kuko réside naho niho hari ibanga. ce qui Ibintu vient byose de Dieu bivuye ku Mana ramène bigarura à Dieu. ku Mana, Tout ce qui ibintu vient byose de Dieu bije bivuye ku Mana nous détache, biduhomora ku bantu, lie, bikadufatanya n'Imana ubwayo, nous rend dépendants de Dieu, ritugira abategekwa n'Imana. Ibintu byose bivuye ku bantu nous rend dépendants des hommes, bitugira abometswe ku bantu bategekwa n'abantu, ku buryo twiyumvira mbere ku mpera ngo umunezero wacu, ubwiza bwacu nabwo buvana n'ibyo abantu bakoze. Nibyo tubona communauté mu mugwi munini cyane w'amadini w'isi yose. Hariya turabizi muri rusange nta muntu n'umwe ashobora gukizwa hariya, nta n'umwe yohabwa ubwiza batabahaye uwo mugisha. Twese turabizi, ariko siyo kibazo, siyo ngorane yacu. Ingorane yacu quand le n'igihe Maître ya mpemu nyene s'insinue jusque dans nos rangs, yinyengeteza gushika muri twebwe, hanyuma ikatugira abantu bategekwa n'inyigisho canke n'ubumenyi, et leur salut hanyuma agakiza kabo leur est nié, kagahakanwa, leur est remis en question et l'enlèvement kagakekeranywa nako. Kuri bo barakuyemo n'izamugwa mbere kiretse bemeye inyigisho runaka. ce n'est qu'une autre version Ariko ivyo n'urundi ruhande rwa ya mpemu nyene iri ku kazi muri ya migwi y'amadini y'isi yose. et après tout elle Inyuma ya byose afise abakobwa benshi. Turashobora kuraba muri kahise tukaravuga tuti ego heraba amadini yose amadini yose niyakora ivyo. Nimunyemerere ndababwira ivyo uno munsi kandi mu izina ry'umwami. les dénominations Amadini ton problème si cyo kibazo cawe, si cyo kibazo canje, mais le même ariko iya muhemu nyene ici yikwiragiza ahantu hariya ngo ice ibice pour kugira ngo irabe abo ikwegera inyuma yabo, déchirer. hanyuma itabagure umubiri w'umwami. C'est là que réside Aho niho hari ikibazo notre époque. cy'igihe cacu. C'est ce que frère Branham, Nivyo mwene data Branham yasobanuye mu gitabo bimatanijwe. j'aimerais encore Nari nifuje kandi gusubira gusoma quelque chose. ikintu runaka. À la page Ku rupapuro rw'amajana 325 haranditswe umurongo. le Seigneur Umwami rassemble aregeranya ses élus abatoranijwe biwe parmi les Juifs mu Bayuda au coin du mu monde. mpera zine z'isi. Il a parlé Yaravuze de six ibimatanijwe bitandatu, ariko nta na kimwe yigeze avuga septième. ku kimatanijwe c'indwi. Qui es-tu donc, toi et moi? Urinde none wewe nanje turi iki? Ceux Ni bande abo bose bashobora kuvuga ikintu runaka à ce sujet. kuri ico kimatanijwe c'indwi? Si le Seigneur Niba umwami dit clairement ici, avuga hano mu buryo butomoye, mwene data Branham nawe dit du Seigneur, ariko aravuga umwami, ariko le septième, ku kimatanijwe c'indwi nta na kimwe yavuze. et ce sont déjà les dernières Mbere pages du septième. ni mu mpapuro za nyuma zo mu kimatanijwe c'indwi. Qui sommes-nous alors Turi bande twebwe pour pouvoir kugira ngo aller dushobore au-delà, kurenga pour pouvoir hakurya, aller hanyuma
tugende hakurya twongere ikintu runaka ku majambo y'Imana mu gihe handitswe ngo umuntu akuramwo canke yongeramwo ikintu runaka azoca abona kuri uriya munsi ko umugabane wiwe wakuwemo. Umuntu agomba kwigereza ko nabikore, ariko je ntarimwo neza neza nk'uko iyo miryango ibiri yibarira muri yo ikavuga iti byose bizogenda neza kuri twebwe, hanyuma barabazanya ubwabo. Twasomye ico kimwe hano mu bami ngo umugabo yarigiriye inama ubwiwe wenyene ubwiwe. Kubera iki atoreka Imana ngo abe ariyo itugira inama? Kubera iki tutobaza Imana? Mbega turakeneye igihe amaze kutubwira ngo tugende twibaza twebwe cyangwa tuje kubaza abandi? Haranditswe hano ku murongo wa 28 ngo umwami amaze guheza kwigira inama acakoresha utumasa tubiri mu izahabu, arabwira ubwoko ati byarabarambiye kwama mugenda i Yerusalemu, murashobora kwibikira esanse, ntimukeneye gusubira kunyonga imodoka mugenda kure, muzi Jeffersonville. None nimwigumire hano, tuzobabwira ibintu byose byiza kandi binezereza bisumba ibyo mutazokwigera mwumva hariya, tuzobibabwira hano. None kubera iki mukiduga? Kubera iki muciba muruhisha? Kubera iki mucibabaza? Werega ntihariho imwe n'izibira ahubwo, ariko zari utumasa twinyana. Aravuga ati ngizore Imana zanyu izabasohoye zikabakura muri Egiputa. Ni kuvayo 32 umurongo wa 4. Mwovuga muti ivyo twe nivyo dushikira, nivyo bibaza nabo. Nta muntu n'umwe yoba igipfu gusumba umuntu yemera guhendwa, gushukwa. Umuntu nk'uwo nta n'ivyo amenya, ariko akibwira ati ari imbere ku ntebe y'imbere igihe Imana yatanga ubwenge, hanyuma akumva yuko afise ubwenge gusumba abandi bose. Twotegerezwa rimwe na rimwe gusoma ivyanditswe vyera tugavye kugira ngo tumenye mbega ninde Imana yakoranye ikintu runaka. Nimurabe Mose, nabivuze kuyinguheze izuriki. Oreb yacitse umusozi w'Imana kubera Imana yamanutse kuri uwo musozi kugira ngo ibwire Mose. Inkoni y'umwungere ya Mose yacicika mu kiganza ciwe, inkoni y'Imana, kuko Imana umwami yaramwihishuriye maze iramuvugisha. Ubwoko bwa Isirayeli nabwo bwaciye bucika ubwoko bw'Imana, kuko umwami yari yakoze isezerano hamwe na Isirayeli yose. Bakundwa, uko niko bimeze no kuri mwebwe no kuri jewe, niko bimeze kuri twebwe twese. Ni gusa mu gihe tuzoba twakoze uguhura n'Imana by'ukuri, niho tuzoba twitwa abana b'Imana, abahungu n'abakobwa b'Imana. Niho tuzoshobora guhagarara imbere yiwe nk'ubwoko bw'umwami. Amen. Mu maso heza, ibihari byinshi ku butumwa n'intumwa ntibyigeze kandi ntibizigera biha umunezero ku muntu n'umwe, ntibizokiza umuntu n'umwe. Dutegerezwa kuba duhuye neza neza umwe wese ku ruhande rwe agahura n'umwami. Mbega byabaye gute kuri abo bantu bose? Hari ukwera
kugutinya kwagiye kwinjiye muri bo, baca bakura ibirato byabo. Umwami arabwira Mose, arabwira Mose ati erega aho uhagaze wowe ni ahantu hera. Uko niko tubwirwa hano ati yaravuze mu bimatanijwe bitandatu, yaravuze ku bimatanijwe bitandatu, nta kintu na kimwe yavuze ku kimatanijwe c'indwi. Urupapuro rw'amajana 324 haranditswe nico kimwe ku bw'umugeni wo mu banyamahanga, ni umugwi w'abatoranijwe. Ntimushobora kubinginga ngo bakore ibintu nk'ivyo, kuko ntibazovyemera, ntibazovyizera. Byose, ibintu byose bidahuye na Bibiliya, abatoranijwe ntibazigera bavyizera, kuko bagenewe gucika ijambo mugeni, umugeni w'ijambo. Kandi iryo jambo mugeni ririndiriye yuko ijambo ry'isezerano ritangazwa, ririndiriye yuko risozwa. Hagati y'ibyo bibiri harashobora kubaho igihe ico tugomba kureka tukarekera mu biganza by'Imana. Nimunyemerere nsubire gusoma gato kugira ngo ndabereke ibintu bimwe bimwe, ibyo nibaza, ibyo ngomba kuvuga kuri twebwe twese bizoba ibitahuritse, ko bifise akamaro. Urashobora gusoma ku rupapuro rw'amajana 330. Habaye iki none ubu? Barogejwe mu gihe c'ibyago giteye ubwoba. Niba Imana yoza inkumi z'ubwenge, ariko bibagiye gushira amavuta mu matara yabo, niba abogesha uguhamwa, ariko nuko rero azobikora hamwe n'imiryango yiwe, azoboza mu gihe c'ibyago, kuko ukozwa bimaze kuba urubanza. Murabona, amaze koza Isirayeli, inkumi z'ibijuju zirasohoka zifise impuzu zera. Isingene ari ibyo agahore, isingene ari byiza kuri jewe no kuri wewe, abantu turindiriye kuzozamurwa. Ibyo kumbure ntabwo bifise akamaro ka mbere muri kino gihe, ariko mutima mukundwa wanje, sindavyifuza kuri jewe, sindavyifuza kuri wewe, ariko nimba byoshika yuko tukaba muri babandi bamenye ukuri, bavyawe n'Imana, b'inkumi barindiriye ukuza ku mwami, ariko ku munsi wo kugaruka w'umwami ntitube dufise amavuta akwiye mu matara yacu, ntidushobore kujana, ntitube dutwaye muri twebwe ububasha butanga ubuzima, kandi ntitube turi muri babandi bazozamurwa. Aho rero nimureke ndababwira uno munsi, ibyo birashobora kuba ikintu giteye ubwoba, ikintu kibi cyo kumaramaza ico gihe, ariko ibyizigiro ntibihagarara ngaho. Umuntu ntaba gusa ari mu mugeni, ariko ni neza neza inyuma y'ibyago, imbere yo gutanguza ubwami bw'imyaka 1000. Aho rero abo bantu bazosubira gushigwa
ntumbero y'Imana. Reka ntimundabe mutizera, ntushobora kubibasobanurira neza mu byanditswe byera. Kandi murazi yuko mwene data Branham nawe yarabyigishije mu buryo buboye. Mu byahishuwe Yohana igice c'indwi ni umurongo w'9, ariko kugira ngo tuvyerekane neza reka nsome imirongo ibiri ya nyuma. Murongo wa 16, ntibazoba bakigira inzara ukundi, kandi ntibazoba bakigira inyota ukundi, kandi izuba ntizobakira canke indugumba yose, kuko wa mwagazi ari hagati hahanganye niyo ntebe azobaragira kandi azobashora ku masoko y'amazi y'ubugingo, kandi Imana izobahanagura amosozi yose ku maso yabo. Murashobora gusoma mwese Yesaya 45 ibyo 65, ibyo ni iby'ubwami bw'imyaka 1000. Ariko ibyo nagomba kwerekana nk'ikimenyamenya umurongo wa 15. Nico gituma baba imbere y'intebe y'Imana bakayikorera mu rusengero rwayo ku murango no mu ijoro, kandi byagiye kuri irya ntebe izosanza ihema ryayo hejuru yabo. Niba uno murongo wo mu byanditswe byera wisunga ijambo ntiritumbere neza, ariko nimba yaba wisunga yuko urubanza wa nyuma ruzobaho n'ibizokurikira, rero twovuga tuti ntikizoba ari ikibazo c'ijoro n'umutaga, yaba hari inyuma y'urubanza rwa nyuma. Inyuma y'urubanza rw'impera y'imyaka 1000 ibihe bizohera, hatangure kandi hagaruke ibihe bidashira. Ntihazoba hariho ejo haheze n'ejo hazoza, azoba ari ibihe bidashira. Ariko ngaha haracariho umunsi, haracariho ijoro. Murongo wa 15 nico gituma bama imbere y'intebe y'Imana bakayikorera mu rushengero rwayo ku murango no mu ijoro. Ubu rero reka tubandanye gusoma kwacu. Nibaza yuko ata muntu n'umwe azosigura ibi nk'ibintu byo kutizera, ariko hazobaho by'ukuri abantu benshi batazoba ariho, batazoba mwizamurwa. Kandi nimba mwebwe canke jewe umuntu azoba yasigaye inyuma, namenye ariko naho jewe ntagiye mu bukwe bw'umwagazi, hanyuma nkategezwa kuba nzoca mu guhamwa mu byago hamwe n'ibihumbi 144 muri ya miryango 12 ya Isirayeli. Ariko ntaco, reka nzogume ndumwizigirwa uko bizoshika kose. Aho rero nzoba ndi kumwe n'umwami. Ku bwanje ndagomba kuvuga kuri twebwe twese, ibi byagomba kuba ibyo kuduhumuriza. Kumbure reka mvuge kino cyo kugabisha. Nakekeranije ejo gushika no munsi kugira ngo mvuge ibintu uko mwene data Branham yabyerekanye bifatiye kuri no mirongo ya Bibiliya yo mu byashiwe Yohana igice c'indwi. Ariko ivyo navyo bifatanye 100% n'igikorwa mu buryo ata muntu akeneye gukekeranya. Nimunyemerere mbandanye gusoma. Kandi ku rupapuro rw'amajana 330 duhereye ku murongo wa 4 epfo. Twibaze rero ubu ku byashiwe Yohana 8 umurongo wa mbere. Dutegerezwa kwibuka yuko ikimatanije c'indwi ni icyerekeye impera y'ibihe. Ni byo kuri,
c'est juste. ni iby'ukuri ibintu byanditswe mu gitabo cy'ibimatarijwe indwi Qui ont scellé le conseil de salut. byashize ko ishashara inama y'agakiza uhereye ku ntango y'isi De toutes choses. byerekana impera y'ibintu byose C'est la fin. ni impera La fin ni impera du monde y'isi tourmenté. isi iri mu mibabaro ni impera y'ibyaremwe biri mu mibabaro ni impera y'ibintu byose ni impera Des trompettes. y'inzamba C'est la ni fin impera des coupes de la colère. y'inzavya z'uburake ni impera y'inosi La Bible dit même bibiliya mbere yavuga que c'est yuko la fin ari impera des temps. y'ibihe Il est donc question ici du hano septième ni havugwa ikimatanijwe c'indwi bihuye n'ibyashiwe yohana 8:1 nk'uko bivugwa hano ku ntango exposé. ya bino bitangazwa hama turabandanya gusoma byashiwe yohana 10 Verset 1 ku murongo wa mbere gushika ku murongo w'indwi s'écoule. ibihe biraheze Je dis, marayika aravuze ne ati se ibihe fera plus. nta bikizo ntibizosubiraho kubaho mu minsi Où cette grande aho chose ico kintu gihambaye gikoreka à la fin ku mpera du septième saut y'igimatanijwe c'indwi expire. ibihe biraheze dutegerezwa kubaha imana Dans ce qu'il a dit. mu byo yavuze Et si c'est une kandi période, niba ari igihe et si c'est cy'ibihe quelque chose ibintu qui sont- runaka bikaba bivuzwemwo qui pouvons-nous être mbega et dire, twebwe Seigneur, turi bane twovuga tuti mwami kubera iki wakoze ibyo gutyo oya nous respectons Dieu turubaha imana dans son ordre, muri gahunda yayo dans sa nature, muri kamere yayo mu majambo yayo particulièrement na cane cane après avoir compris tumaze gutahura yuko yiyumvira ce qu'il dit, ivyo ivuga dit kandi ikavuga ivyo yiyumvira et qu'il ne faut kandi pas ko ajouter at- à bidakenewe rien ajouter à la ataco kongera ku ijambo ryayo. Hier, j'ai écouté une Ejo cassette narumvirije ikasete et même les cheveux pourraient se dresser mbere imishatsi sur la tête. yoshobora Il est guhagarara déjà ku muntu perdu. n'uwamaze kuyitakaza. Là, un frère dit, lis Aho mwene data Branham aravuga amajambo ku yandi yisunze icete ca Petero avuga ati ijambo ry'inyenyeri ziza ryaka mu ijoro akavanga bimwe n'ibindi aca abaza abari ngaho bumviriza. quand les étoiles brillent, Ni ryari inyenyeri zakaka mbega zifise akamaro akahe? Arishura ati zaka mu ijoro. Bose baravuga bati amina. Hanyuma arabandanya carabaza ati none ntihariho iyo nyenyeri mu bihe indwi by'ishengero? Bose barishura bati ego. Hama aravuga ati none habaye iki guhera igihe inyenyeri indwi intumwa indwi basohoza igikorwa cyabo? Aravuga ati ubu rero izuba ryarahagurutse ryatse. Bose baravuga bati amina. Amacara abaza ati nimurabe rero mu ijuru iyo igihe izuba ryatse mbega murasubira kubona inyenyeri? Bati oya. Bose barabirishura bati ntidusubira kubona inyenyeri, tuca tubona izuba gusa. Hama rero abantu baca baratwikirwa igihe wumviriza wo kwifuje kuba uri wicaye hariya nawe ugafata inkota canke inkoni, ni ukuvuga ijambo ry'Imana ugatahuza abantu yuko umwami hagati mw'ijoro ijwi ryarumvikanye Matayo 25:6 ngo nguwo umukwe nobereka rimwe muri iryo sezerano ngo nzomuha inyenyeri yo mu gituruturu. ni ukuvuga ibyahishwe Yohana 2:28. ntiwo kwifuje ibintu bitarashikwako, ariko abantu bakumviriza hanyuma bakababwira bati urunganwe ubutumwa bwararenganye kuva kera, urunganwe bushasha rwarashitse.
umuntu yobwira ibyo ari byo byose abantu badahagaze mu majambo y'Imana cyangwa badahagaze mu butumwa. Mbere uno munsi n'abantu batarigishwa barashobora kuvuga icongereza, abandi bakaba bicaye ngaho batabishoboye nabo, hamwe no gusigwa agafata ibintaha n'ibindi bitari mu kibanza, umuntu akavuga ibintu byose, abandi bose bakanezerwa bakagira ibineza neza. Ariko birakwiye ko iminsi yose buba ari ubutumwa bwiza, ubwo mwene data Branham Frank atarasobanura, kugira ngo ibyo biboneke ko ari ibintu by'ibanga, bati oh Mana yo mu ijuru, wewe washoboye kwerekana ubujyajya bwose, umunsi umwe izotunganya ibyayo n'abantu bose bafatanya urudandaza rwabo n'igikorwa c'Imana muri no misi. Haraheze imyaka 15 cyangwa 10, bose ntibarabavuga butumwa. Uno munsi bose nabavuga butumwa, bose bavuga ubutumwa. Igihe muri ibyabaye muri ico gihe nta numwe bibabwira, ariko haranditswe hano ngo ntihariho indirimbo z'abamarayika, nta gikorwa, nta mashimwe ku gicaniro. Nagomba gushimika hano, mu gihe kimatanijwe cindwi cugurugwa kigahishurwa kikerekanwa kikaba kizima, nta ndirimbo y'abamarayika, nta mashimwe, nta gikorwa ku gicaniro. Nimusome igice 8 mu byahishwe Yohana mubone ibyanditswemo. Murongo wa mbere, kandi amenye ikigira indwi kimatanije ico gitabo, haba agacerere mu ijuru nk'igihimba c'isaha. Murongo wa kabiri, mbona abamarayika ndwi bamba bahagarara imbere y'Imana bahabwa inzamba ndwi. Murongo wa gatatu, haza umumarayika wundi ahagarara ku gicaniro afise icotezo c'izahabu, ahabwa imibavu myinshi. Afise icotezo c'izahabu ahabwa imibavu myinshi. ngo ayishire ku gusenga kw'abera bose kuri ku gicaniro c'izahabu kiri imbere y'iyo ntebe y'Imana. Umwotsi w'umubavu uva mu kuboko k'umumarayika upfundukana n'ugusenga kw'abera imbere y'Imana. Umumarayika ajana icotezo acuzuza umuriro wo ku gicaniro, ashiburira mu isi. Habaho imituragaro n'amajwi n'imiravyo no gutigita kw'isi. Murongo wa gatandatu, bamarayika ndwi bafise inzamba ndwi bagabiriza kuzivuza. Ese ingene bino bihuye neza mu gihe igihe giheze, amasengesho yose y'abera aregeranijwe ubwa nyuma, yashigwa mu cotezo, ashigwa ku gicaniro imbere y'intebe y'Imana. Amen. Hanyuma intebe y'ubuntu ikihinduka intebe y'urubanza. Hanyuma habaho imituragaro, amajwi n'imiravyo. Hanyuma amakara ashiburirwa kuri inosi. Ariko uno munsi ndabinginze, uno munsi turashobora kuba dushobora kuja imbere y'umwami. Ndasaba mwese muri buno butumwa by'ukuri busohotse, sinzi umutwe wabwo w'ijambo, mwene data Branham ahamagara ukuza ku gicaniro mu butumwa bwiza. Ni mu kwezi kw'11 mu 1965 mu kiringo c'iminota 15 arahamagara abantu ngo baze ku mwami, ngo bemere ubuntu. Hanyuma hariho bene data batangaza mu buryo bw'inkomezi ngo ubuntu, mu gihe c'ubuntu bwaheze,
bwaheranye no kugurura kw'ibimatanijwe indwi. Mwene data Branham nawe mu kwezi kwa 11 mu 65 ariko atanga ubuntu mu kiringo cy'iminota 15 inyuma y'ubutumwa bwiza. Uko niko twabisobanuye. Ni iki? Abantu badafise uruhusha bahawe n'Imana bwo gufata ijambo ry'Imana mu bwoko bw'Imana, bakibwira ngo ni abakuru b'ibyanditswe. Hariho imirongo batazi bose, ni ya yindi ivuga kuri bo, ni ukuvuga aho mwene data Branham yavuze ati nta muntu n'umwe afise uburenganzira bwo gufata ijambo ry'Imana mu biganza vyiwe ngo abitangaze kiretse yahuye n'umwami nka Mose akumva ijwi ryiwe. Nta muntu n'umwe arabasomera ivyo, sivyo? Mbere bo kwiyubara ntibabikore, bazosoma ibindi byose bakuyemwo ivyo. Hano twasomye mu buryo butomoye ibizoshika mu gihe. Imana ntiyaturekeye mu kutamenya, ariko yaduhishuriye ijambo ryayo, yaduhishuriye ukugomba kwayo. Niba hari umuntu yibwira yuko tuvuga kubwo inyungu zacu, ndagusavye wemere mutima mukundwa uvuga uti siko bimeze. Mbega sinari kuba narahevye guhera kera kuvuga? Mwibaza yuko umuntu azi ikintu ajejwe imbere y'Imana yo kwisuguma gukora ibango ry'ubutumwa? Mbega Yakobo ntiyandika ati twebwe abigisha tuzoronka urubanza rukaze gusumba abandi, umwe wese ntiyishire imbere mu kwigisha canke ntiyigire umwigisha. Uno munsi umwe wese arashobora kwigisha ibintu gusa biri mu byo yigenera, ariko haranditswe ngo bose bazoba abigishijwe n'Imana, Yohana 6:45. Rero nta ndirimbo, nta mashimwe, nta bikorwa ku gicaniro byari bikihari. Byashuye Yohana 8. Hariho gusa agacerere k'urupfu mu ijuru mu gihe cy'iminota 30. Ikoraniro ryose ryo mu ijuru ryaciye ricika agacerere mu gihe cy'iminota 30, igihe ibanga ry'ikimatanijwe c'indwi ryugururwa mu gitabo cyo gucungura. Amen. Rimwe na rimwe birakwiye gushimika kuri ico kintu, kuko abantu ntibatahura yuko ibintu biri muri kazoza byashizwe birandikwa muri kahisi. Niko bimeze ku buvugishwa bwose bwa Bibiliya, nk'akarorero Yesaya 53:5 ngo ariko yacumitiwe ibyaha byacu, yajanjaguwe kubwo amakosa yacu, igihano kiduhesha amahoro cabaye kuri we kugira ngo tugire amahoro, kandi kubw'imishashagu yiwe niho dukigwazwa ingwara z'ubwoko bwose. Ubuvugishwa bwose bwa Bibiliya bwerekanwa nk'uko bwamaze gusohora, kuko hamwe n'Imana ibintu byose byamaze gufatwa kw'ingingo kandi ntibihinduka nk'uko yabivuze. Ibyo bizosohora. Ubu rero bamwe barareka bakononwa n'ishete bakaravuga batera baharanditswe ngaha ngo igihe ikimatanije c'indwi amabanga yavyo ngo biri muri kahise. Murazi ibyo ari byo mu byashuwe Yohana 8 haranditswe hano ngo igihe umwagazi yuguruye ikimatanijwe c'indwi cyari kimaze kugururwa canke sivyo. Igihe umwagazi yuguruye icindwi haba agacerere mu ijuru nk'ikiringo cy'iminota 30. Rero ufashe ivyo
nk'ubwenge bw'igihe n'abanyabwenge bo mu butumwa abafilozofe bo mu butumwa woca uvuga uti kiriya gihe kera igihe Yohana yandika ku kizinga cy'i Patimosi ibintu byari bimaze gutondekwa mbega nibyo cyangwa se rero ubusazi bw'Imana busumba ubwenge bw'abanyabwenge abikorino ba mbere niko Pawulo byandikira none bimeze gute ku bwenge bw'Imana tugomba kumenya ko ubwenge bwacu ni ubupfu imbere y'Imana ndasubiye kubisoma kandi birakwiye gushimika kuri icyo kintu kuko ibintu bibi byinshi birakogwa ahantu henshi hose byashe Yohana 8:8 kandi amenye ikigira indwi kimatanije ico gitabo haba agacere mu ijuru y'igihimba cy'isaha ndasubiye gushimika bijanye n'uyu murongo umuntu yo kwibaza ati ibi byari bimaze gukoreka kiriya gihe kera kiriya gihe ariko umwagazi yafashe icindwi aracugurura haba agacerere nk'ikiringo cy'iminota 30 ibyo bintu biri inyuma yacu ariko haraheze imyaka 2000 habwiwe umuntu w'Imana mwere data mukundwa Branham ati genda hariya mu misozi ndaza kukubwira aho rero arabwirwa ati nusubire iburasirazuba kuko igihe cyo kugurura ibimatanije ndwi kirashitse ntidukeneye gusa inyuguti ariko turakeneye uguhishurirwa n'Imana kandi ibyo iminsi yose bizoba bihuye n'ijambo ryose ry'Imana iyo isobanuro zose n'abantu bizeye n'abantu babyizeye batazoba bikiri ngaho ijambo ry'Imana n'abandi bose babyizeye bizobaho ibihe bidashira cyo gituma twizera yuko ishengero ko umugeni azoba ijambo mugeni azoba umugeni ijambo ni gute none dushobora gusobanura nimba tugomba kuba umugeni ijambo ntibishoboka mbega turabona itandukaniro umuntu ari umugeni ijambo ntashobora gusobanura yakira ijambo hanyuma akiyegurira Imana kugira ngo iryo jambo rishobore gushigwa mu bikorwa rikore ribyara ubwaryo reka ndabasomera ibindi bintu umurongo sindiko ndavuge kuri ibyo bintu byo guhungabanya n'ibyo abantu biyumvira we nk'umuhanuzi jambo yabona ko ari bibi gukurikira no kwiyegurira ibintu byahimbwe n'ubwenge bw'abantu ibyo nabyo bijanye neza n'ibyo Petero yavuze muri Petero wa mbere umurongo wa 16 ngo kuko tutakurikiye imigani y'ubwenge yahimbwe n'ubwenge bw'abantu yahimbwe igihe twabatangaza ububasha n'ubushobozi no kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo mbega ntimubona hano majambo yo muri Petero wa mbere 16 nibijanye no kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo ese ingene bose bagomba kuba ariho bari ariko ivyo bikabafasha gukora urudandazo rukomeye n'ibintu bibi byose kuko ubugingo bukenye buribaza ngo nitutemera uko gushishurirwa ngo ntibazoba bari mu bizamugwa bugingo mukundwa reka twizere ibyo byanditswe byera bivuga atakirenzeko reka mbandanye kuvuga neza nk'uko ndi hano havugirwa ubutumwa bwiza uno mugoroba nahawe uguhishurirwa kuri bino bintu mu buryo butatu fashijwe n'Imana ndagomba kubabwira kuri ico kintu imituragaro ndwi iyo yumvise nafise uburenganzira bwo kuyandika ibanga riri inyuma y'imituragaro indwi yakurikiranye kubera iki reka tubyerekane n'ibanga nta muntu n'umwe arizi
Il a été interdit à yohana yarabujijwe kwandika kuri icyo kintu même dans mbere transmettre no kugitanga le moindre symbole. n'agashushanyo na gatoya kubera iki C'était pour que kwari ukugira ngo ntihagire ikintu na kimwe gikorwa mu ijuru kugira ngo hahishurwe iryo banga. pouvez-vous le voir murashobora kubibona ubu s'il est si grand. ni ibintu bihambaye bigomba gushyirwamo kuko bizokoreka Il va se produire. bizokoreka Cela arrivera. ibyo bizoshika On ne ariko prêchera pas à ce nta n'umwe azigera avuga ubutumwa bwiza kuri icyo kintu. A-t-on prêché que le soleil perdra mbega son éclat twaravuze lors de la ubutumwa bwiza résurrection yuko de Jésus? izuba rizozima igihe bazobamba umwami yesu kirisito. hari uwavuze ubutumwa bwiza yuko hazoba ugutigita kw'isi, ko ibitandara bizosaduka, ko igihuzu kizocikamo kabiri, ko abapfuye bazozuka, ko bazokwiyereka abantu benshi mu gisagara cera. mbega hari uwavuze kuri ibyo bintu byose ubutumwa bwiza. ibyo byakoretse mu isaha y'Imana bihuye no kugomba kw'Imana. bakundwa, ibyo Imana yahishuye turashobora kubivuga twidegembya, ariko tumurekera ibisigaye byose. amen. murazi, sinzi niba ibi byinjira mu mugambi wawe, ariko mu mugambi w'Imana ibi biratondetse neza. ndashobora kuvuga nti ibi nabyo biraroranye neza mu buryo bimbera neza bwanje. nimwibaze ko twaba tuzi ibintu byose, dufise byose, hanyuma mbega hoba ni hehe hoba hari kurindira byose. umuntu wese yoba ameze nk'uko agomba. oya, ni kumera niho umwami azohishura ubwoko bwiwe, arazokwihishura, kandi ikintu ciza nikizoza kandi kizoshika ku mpera, ata abantu babihaririye ko, babivuganye ko, babihaririye ko, bakoze utundi tugwi dushasha kubera umwe avuga ngo bigomba kumera uku. abo babiri bose kandi nta na kimwe bazi, bose n'abarushwa, kuko Imana ntiyabihishuye. reka tugume rero mu ijambo, tugume mu ijambo, kubera ko umwami Yesu yavuze muri Yohana 15 ati nimwaguma mu majambo yanje, nanje nkaguma muri mwebwe. atari mu nsobanuro, ariko mu ijambo. ndibaza yuko ibi byobaye ibikenewe kuri twebwe twese, kuguma mu ijambo ry'Imana. uno munsi ibyo byoboneka yuko umenga abantu barakora ibiharuro bakavuga bati iki ibi byose ibi n'ibi bizoshika, ariko isaha y'Imana irashitse. bamwe bazomaramara, abandi fatwa giturumbu. ndagomba uko bimeze kose kuzoba ndi muri ba bandi bazotangara neza. ndagomba uko bimeze kose kuba muri ba bandi bazotangara neza. umwami hari ibintu byinshi byiza atunyegeje, ibihambaye ni ukutajabuka ngo turengane ibyanditswe. haravugwa kure ngo ubu rero kubera iki ibyo biguma ari banga mu buryo ubwo ari bwo bwose, ibyo ntibituraba. ariko iyo Satani yobikora, yokononye ibintu byinshi, yosobanuye ibyo agomvye, yo kwiganye impano zose z'ubwoko bwose, ariko ntategerezwa kubimenya. amen. ndizera yuko muzobitahura. nta na kimwe mbere cyanditswe kuri ibyo mu ijambo. ni ibanga ryuzuye. turekera Imana ibyo yigeneye, hanyuma tukayishimira ku byo imaze guhishura.
Et nous remarquons pour turabona nubwo biri uko mène toutes ces aho interprétations isobanuro zose zigenda et quel zitwara est leur but? n'intumbero Savoir zazo ni ukuvuga attirer des disciples ni dans l'entourage ugukwega d'un abantu homme. inyuma Et y'umuntu Dieu ne veut pas ariko cela. imana ibyo ntibishaka Nous n'avons qu'une seule nta tâche. gibango na rimwe dufise Tous les serviteurs et prophètes de Dieu, kiretse iryo abakozi bose b'imana bamba bafise ni ukuvuga bagabisha abantu ngo bakurikire umwami n'ijambo ryayo. Yohana Batista yaraje ashingira intahe Yesu Kristo, et il pouvait dire yashobora kuvuga celui ati, qui a l'épouse c'est l'époux. umugeni ni umukwe. Yohana kabiri ati nawe yari umugenzi w'umukwe yumva ijwi ry'umugeni. Pawulo n'abandi bantu b'Imana bose bakoze gutyo mu gihe cyabo, bakwegera abantu ku mukwe wabahisemo wabakoye. Ehe nguyu mwagazi w'Imana ukura ibyaha abari mu isi. Yohana wa mbere 29. Nibyo byose mwere data Branham yashatse gukora kandi yashoboye, yatugarukanye kuri Yesu Kristo no guhishurirwa Yesu Kristo kose n'ijambo ryiwe. Harahiriwe umuntu atahura yuko ari umuvumo kugenda hakurya y'ibyanditswe mu ijambo, akongera ko ikintu ku ntahe yaherahejwe, ntahe yuzuye y'ibyanditswe byera. Iyo miryango ibiri nk'uko twabisomye, Dani na Efurayimu bakuwe mu bwoko bwa Isirayeli. Igihe cyo kuvayo bari hariya, igihe cyo kwinjira mu byahishuwe Yohana 7 ntibakirimo. Bakundwa, igihe ubwoko bwo muri Isirayeli bwasohoka buva muri Egiputa, abantu benshi batari bafisemo umugabane basohokanye nabo, hanyuma baca baba ibitsitaza mu rugendo. Ariko nimwasoma ibitabo bya Nehemiya na Esdras, muzosanga yuko harimwo ukuri kw'intakuka. Ni ukuvuga yuko ibyabaye mu gihe bagaruka bavuye mu buja i Babuloni. Murazi yuko aho naho harimwo uruvange abari rwaje, maze bukwi na bukwi bafashe ibyanditswe byera barabisoma, barabwira abantu ibikurikira, kuko harimo abantu batari mu bwoko bw'Imana bazananye nabo. Bategezwa bose kwerekana icete cy'amavuko yabo. Utashobora kubivuga ntiyashobora kubirira ahera. Nehemiya igice 7 ni hano ku murongo wa 64. Nehemiya 7 mbere ngo barondera urupapuro rw'amavuko yabo ntibarubona, maze gutyo baca babakura mu buherezi, babafata nk'abahumanye. 65. Qu'il ne pourrait pas manger du saint des umucamateka arababuza ngo ntibajye ku byera cyane kugeza igihe hazobonekera umuherezi afise Urimu na Turimu. Byari iki? Benshi bari baje, ariko bari gusa abo bateza kwerekanwa ko ari abo mu bwoko bw'Imana, nibo bagomba kurya ku byera byera. Mutima mukundwa, aha nibijanye n'ubuhanuzi bw'ububasha kandi bukomeye cyane byo mu byanditswe byera. Birashoboka ko benshi bishuye ku muhamagaro wa nyuma bagasohoka bakava i Babuloni bakaza, ariko uno munsi dutegezwa kwerekana ko twavutse ubwa kabiri, twabyawe n'imbuto y'ijambo ry'Imana itabora, kandi ntitugire ikindi kiretse ijambo ry'Imana rizima
C'est là que réside cy'ububasha toute l'affaire. aho niho ibintu byose bifundikiye. Imana ishobore kubitwugururira La transfigurer dans notre cœur par ibiduhe mu mutima wacu celui bivuye kuri muhemu yera. Umuntu by'ukuri yabyawe n'Imana, la semence de Dieu urubuto rw'Imana ruguma muri we kandi ntashobora gukora icyaha. Yohana wa mbere 3:9. Ntashobora, ni ukuvuga ntashobora kugenda agwanya ijambo ry'Imana cyangwa ngo arikekeranye ko mu gihe kimwe ngo arifise muri we, ntibishoboka. Rero Imana irafise amasigarira, yarabahamagaye. Ubu rero twese twarakoranye mu nyonga hiwe. Nta muntu n'umwe ategerezwa gucika intege, nta n'umwe agomba guheba ibyizigiro. Umwe wese arashobora kuvuga ati mwami, namaze kumva umuhamagaro, natahuye yuko ntegerezwa gusohoka nkava i Babuloni. Ubu rero naje, shyira muri jewe urubuto rwawe, urubuto rwawe jambo kwera rutavanze, uze na muhemu wawe kuri urwo rubuto rw'Imana narose mu mutima wanje, urebe muri jewe ubugingo bushasha, ubuzima bushasha bw'Imana, mvuka ubwa kabiri kubwo ibyizigiro bizima. Muri icyo gihe isobanuro zose zica zihagarara, bica bihagarara, kandi tuca twishyira imbere y'Imana n'ijambo ryayo gusa. Uwo gusa ubwiwe, umuntu ari uruvange rw'imhemu, azokwemera, azokwakira ibintu byose by'uruvange. Ni nk'uko byoba ari ibintu bimugeneye kuri abo bantu. Ariko umuntu yabyawe n'Imana, abyawe n'ijambo na muhemu w'Imana, ijambo ry'Imana ryose niryo rimugenewe. Amashimwe no guhimbazwa, ubwiza n'ibyubahiro by'Imana yacu. Haleluya! Ndanezerewe kuko Imana icunga ijambo ryayo, ikacunga n'ubwoko bwayo, kandi kubw'ijambo haba ugukeba k'ububasha gukoreka. Amen. Igishishwa cy'umutima wacu gikugwaho, ijambo ry'umwami rirashobora kwinjira. Ntiwigire inama nk'uko umwami yabikoze, uwo twasomye inkuru mu Bami ba 2:12. Reka Imana ikugira inama, reka Imana ibe inama yawe. Umwami wacu aravuga ati ndakugira inama, byashoboye Yohana 2:18. Iyo nama y'Imana reka tuyemere. Mbega ntitubona ko muri twebwe haduga inyota ikomeye? Mwami, ntitwizera gusa nk'uko ubwenge bw'umuntu bumeze, ariko ntunyemerere nakire, ngire ubuzima mu mutima wanje ibyo wasezeranye, ibyo wageneye ubwoko bwawe ku bwa kino gihe. Mbega iyo siyo nyota yibwira mu mitima yacu? Turarindiriye yuko hasohozwa ibyo yasezeranye byose. Yahimbazwe izina ryiwe ryera ry'igiciro. Amen.